ubu mwo kimwe urapfa cyanye ndakwicije kuko ndabishoboye ntama nibaza ati ni brage mugaye igituma nabona ko atari brage icyaba cyose ayirirwa ngaha mu Kayanza ayarafise abapolisi b'abagenzi b'inshuti bakundana biyigwa baranywana ngaha mwaya mabare yo ngaha mu Kayanza burya hageze ku mugoroba atashe amvuze yavuga ati je ndafise abantu bakomeye nubu kivuga menshi no babwira rimwe bakaba bakunize ntiyamenye niyo waciye aha napfungiwe gatatu mu kwezi kumwe bimaze kugenda uko niho ronagera hariya iyo muhira ndafise umuryango ucurambwira uti wewe kujya kuntu babikubwiye udashaka gupfa kinjura urabe ahantu burabaye ha mu butungane bubanze bukore ucurahunguruka nca mbanza ndahunga birabandanya uko kw'imisi hera bikabandanya kugeza aho haheze igihe nyene anyerurira akambwira ati burya wewe nubwo nakuje ko wewe nta burya nkawe je mbona umenga nta mugabo urimwo ahubwo uri nimbwa ahubwo akabimbwizo ikiganama umva aho yabari ku marigara aho yabari mu mabare sasa yarafite abandi bagabo bahahurira ngira ngo ntari no muhira akaba hajana muhira hama rero namara gutaha ku mugoroba niko kumbwira ko ntari umugabo ko ndimbwa nkeka ntari nkeka ngira ngo no gutaha ofisi imirimo ugomba kurangurira Bujumbura ukeneye ahantu uba heza kandi hatekanye ofisi ubugeni uri kurategura ukeneye yuko uzokwakira abantu nk'uko umenga uri wawe Sayangana Maison de Passage yacihageze Maison de Passage Sayangana iri mu Cyarama kuri Avenue Giheta nimero 10 ku metero 15 uvuye ku gipankarte mufise icyo mubaza murashobora gutwakura kuri 69 29 66 68 canke kuri 79 39 94 66 canke naho kuri 68 45 10 92 Maison de Passage Sayangana urara neza ukarota neza. Hello boys and girls, inizira kumeze neza kwa kundi ahandi nabakora juste gaele cadre from RSA ke Black Man Johnny Black bino camera n'umusaza ndabura ko turi mu ntara nziza ya Kayanza commune Kayanza twagendeye umwe mu bari muri association des hommes en détresse nuko tukwakira umushitsi murakoze babita bande je ku mazina bayita nzira ubuzima nkabandi umwe mu bagabo bari mu ishira hamwe kijejwe kuharanira agateka k'abagabo kubera natwe hano mu Kayanza wacu abagabo turashobora guhohoterwa gose tugahohoterwa n'abagore twashatse tubwire iyo bavuze abagabo bahohoterwa birahari nyene bega wo buri muri abo abagabo bahohoterwa mu Kayanza barahari shimushima naje ndi umwe muri abo bahohotewe mbega mpohoterwa gose kandi cyane kubera jewe maze gushaka umudamu naronde tukaja n'imbere y'amategeko byarahavuye biragenda nabi umugore nashatse sanga umugore yateye ukundi arambangamira amerera nabi gose mu misi kuva dutorana hama ndagerageza mu misi ya mbere kuza ndihangana nyene uko yigenza nabi ndabyihanganira nibaza yuko ngira ngo bizoteba bigahinduka ariko uko imisi yagendera hera nizeye ngo bizohinduka ahubwo vyabandanya kugenda bifata iyindi ntera uratubwiye ko umugore wawe waronse wo wazanye wasanze ateye ukundi bivuze ko ateye ukundi uvuze iki kubera nasanze ukimuzana yarameze gute hamuko kundi wasanze ateye ameze gute nkimuzana naramuzanye tukireshanya ibintu byo kureshanya kenshi na kenshi bamwe n'ingeso baba bafise kenshi barazinyegeza burya kenshi na kenshi ingeso zikunda kuboneka iyo wamaze kumushikana mukaja mu mategeko mukandikwa mukaragana kubera acavuga ati ndakwifise ndakwifatiye nzogukoresha ico nshaka nzogira uko nshaka nzigenza uko nshaka ingeso rero zikara zitangura kuboneka uko jewe rero byarahavuye biboneka uko aratangura aba intagondwa nkaba ntovuga
nagenda guhiga ikintu cyo gutunga umuryango kuko iwacu mu Kayanza dutunzwe no kugenda guhiga hirya ku marigara atandukanye mu bukorikori nyene bwo hirya no hino. Ciwe rero nagenda ubundi akihereza amarigara, akihereza amabare, nagira rero ngo ndataha nkasanga ngira ngo yaborewe kubera bw'amabare aba yiriwemo, nagira ngo ndavuze akanyereka ko ataco ndico, akanyita imbwa, akanyita ibyo ari byo byose bimujemwo, akaba ari byo ambwira. Haragira ahantu rero jewe nanje nk'umuntu tukama urugo rwacu rukama mu nduru, rukama turiko turasinda kugeza naho nkatabaza imiryango, nkatabaza abatware bakaza bagahanura. Ariko bamaze guhanura tukabona umenga ngira ngo bizokoroha, n'ubundi iminsi mike yahera n'ubundi bikongera bikaba birebire. Uratubwiye ko mwaba musinda, mwasinda mwagwana mupfuiki. Urabyumva, dufate nka jewe mvuye kurondera nkataha ngasanga yiriwe ku marigara, yiriwe mu mabare, ngasanga yaborewe, ngira ngo natahana niyo rasiyo ntayirondere. Umuntu yariwe kwirigara urazi akoresha inguvu nyinshi, kenshi nkarara n'ubusa narondeye nasumye. Umva nk'ibyo nk'umuntu w'umugabo kenshi na kenshi hari igihe nawe urengerwa ugasanga birakugoye kuvyihanganira. Birabandanya uko kw'iminsi ihera bikabandanya kugeza aho haheze igihe nyene anyerurira akambwira ati burya wewe nubwo nakuje ko wewe burya nkawe je mbona umenga nta mugabo urimo, nta mugabo urimo, ahubwo uri n'imbwa, ahubwo akabimbwizo ikiganama. Nanje kugira ndondere ibyemezo narifite akaradiyo cyangwa telefone gafata neza amajwi, ibyo nkabishira ku ruhande kugira bizoze bimbere icyabona. Ariko akubwiye ko utari umugabo yabafatiye kuki umva ivyo yarabimbwira, amaze kubimbwira na je sinatahukirwa, ariko birabandanya ndabikubwira icyatuma bimbwira ko naravuye bwo mu nyuma ndakimenya. Umva aho yaba ari ku marigara, aho yaba ari mu mabare, sasa yarafite abandi bagabo bahahurira. Ngira ngo ntari no muhira akaba hajana muhira. Hama rero namara gutaha ku mugoroba niko kumbwira ko ntari umugabo, ko ndimbwa nkeka ntari nkeka ngira ngo no gutaha kuko niswe yagendera hera, niko ingeso zagenda ziyerekana nyene zikagenda abingaragariza igituma bimbwira. Uramwiketse ko afise abandi bagabo baza mu itongo giwawe kandi waramukoye. Mbe mwico gihe warabimwereka yuko ivyo bintu bizi vyagenda gute, wiyumva gute ingene wawumerewe mu mubiri? Urumva ivyo narabimubwira kuko kenshi na kenshi turetse kuvuga ngo urusaku, kuko hari igihe abantu bashobora kuvuga ngo urusaku kenshi na kenshi nkatwe y'abagabo urashobora kuba wumva ibintu rimwe rimwe ukavyihorera cyangwa ukabica ku ruhande. Mugabo gusa ndavye nk'ivyo bimenyetso by'uko kungene yanyita, nanje naravuga ati byari byo byose bariko barambwira bishobora kuba rukuri. Hama rero ndavuga ati mugabo reka tubandanye mu bintu vy'impanuro hirya no hino, hama ngira ngo nimba ari ibintu bitagenda neza nanje niteho umuryango ndondere byoteba bigende neza. Ubwa mbere nkagira ngo tingira ngampora ubukene, kuko ubwa mbere muri icyo gihe cyambere nari nkenye gose nyene bigoye, nyene ari ndi wa muntu nyene ashobora kugenda karonka karasiyo nyene, bindi byo kuvuga ngo nogira ibintu vy'imigambi bidakunda. Mugabo après naragiye kuvuga ati ubu ko jewe mbona hari gihe ndonka udufaranga two kujya, reka ndabe ingene nogira ihangiro, ndabe ko noronka utundi dufaranga uzoza ndakoresha ahantu naba mu misozi epfo kure, apana kuri centre. Burya ndarondera ingene nshobora kuja mu gashira hamwe karimwo na nyabandi bagabo, tukaza tuziganye dufaranga ko jakazi kamisi yose nari kimyozi. Wari mu coiffeur. Maze rero kugenda uko ndaronka udufaranga ndaza ndaziganya, maze kuziganya ndaronka uduhera, ndava aho hantu narindi habi, ndaronka udufaranga ndagura agaparasera ahantu ku gasantre nyene hameze neza, ndubaka inzu imeze neza,
ndashira kwibati nyene ndagira agasekebuye ndongera ndashira ko n'amatara kontere ndagura kontere nyene muyaga nkuba ndashiramwo byose amarero amaze kubona byo bige kandi ibyo byose mu kubikora nabikora n'ubundi zanduru zigumamwo mvuga ntireka nkore ngira ngo kubera nari mu bukene nini nabona ndiko ndatera imbere nkava muri kakazu kabika kingondano narimbamwo hariya ngira ngo niyabona ndiko ndatera imbere gutya hoho bizomufasha kugira ngira ngo ahinduke ahubwo nyabuna kubera marigara aba ariko yirigwako doho byamuteye ahubwo rero kugangurana gose kuko nico gihe ndiko ndakora nkoresha udufaranga nyene n'abanaziganije mwishira hamwe abagenzi bayi baramuhanura tibijya nkabijya ntabari karabikora ahubwo ayo mahera yari kuyazana mugatuma nyene muri abyo muyakoresha mbega ahubwo mugatuma munayajya kuko rero n'umuntu nawe yikundira agacupa jewe rero maze kubona ibyo byose bigize iby'inzoga nkabona atuma boregwa cyane navuze ati inzoga ndazihagarike ndinjirira idini ry'abakizwa ndakizwa mugabo we arareka gukizwa akaza yiyamira mwako kabare maze rero gukizwa ndavuga nti nawe ngira ngo muyo misa azoza akizwe ahubwo bakamuhanura bo kumarigara ngo gawe jabwo nini gisazi ngo urabona jagiye gukizwa ngo we ngo nta inzoga ngo ubuye ngo uzugura ngunywe ngo ahubwo ngo uzuraba bijya bifaranga ngo uraba ngo nkahashitse batwara kugira winywere ivyo byose bakaguma babimuhanura bamaze kubimuhanura uko cewa amafaranga nama nayabuze ibintu byo munzi imirima nari uturima nari byabonetse akamwa yagurishije ajana ku kabare agira gute Yenaguma ngira uko kuko twaramatwaye tumanye igihe kirekire imyaka 17 yari imyaka myinshi imyaka 17 yari imyaka myinshi mugabo ndihangana ubwo rugendo ndarubamwe uko mugabo bimaze kugera mu mwaka wa 14 bimaze kugera mu mwaka wa 14 niho vyanka gose byanse gose aranyerurira nava kwirigaraho nkorera nataha muhira nkasanga yanyugaranye maze gusanga yanyugaranye niho nkaza nkampamagara abatware bo ku musozi abatware baza bakasanga nugaranywe basanze nugaranywe nkabitaka nkabereka nawe rero yiborerewe baza bakamuhamagara nini ko kubera iki ugarana umugabo wiwawe ngo jewe ngo izisambiri ngo ibiki nibindi ngo sinkeneye we nukeneye zambiri kandi nawe hari gihe wamushika saa 3 kandi akakugururira none sambiri kandi ari ku kazi ari kararondera kandi urabona ibyo yakoze biraboneka sambiri ntushobora kugurura umugabo wawe kandi nawe nyene bagucunye amara ubwo mu nyuma mbonye bimaze kugenda uko ncamvuga nti jewe aha hantu man ibintu bingeze kuri amajambo nirigwa nitwa ko ndimbwa nitwa ko ndigi nditwa ko nari umugabo mu rugo ndaba ningene nakoze imigambi nkemera nkatubika wavuwe atari karamfasha ari ukumpungabanya ubu nditoye ubutungane ndavuga ati ubu nditoye ubutungane maze kwitura ubutungane rero ndagenda ndandikisha ibirego maze kwandikisha ibirego ndamuha barampa umutahe wo kumurengutsa wo kumuhamagara icyo gihe kubera ari umuntu adashobotse ntiyapfuye no kwitaba bishobotse yitaba ubutungane hama rero amaze kugira icyo gihe aracarambwira ati rero wowe byanka byakunda kubera mbona uguma wigira umuntu adashobotse ubu mwo kimwe urapfa cyanye ndakwicije kuko ndabishoboye ntama nibaza ati ni brage mugaye igituma nabona ko atari brage icyaba cyose ayirirwa ngaha mu Kayanza yarafise abapolisi babagenzi b'inshuti bakundana biyigwa baranywana ngaha mwaya mabare yo ngaha mu Kayanza bugi hageze ku mugoroba atashe amvuze yavuga ati je ndafise abantu bakomeye nubu kivuga menshi no babwira rimwe bakaba bakunize ntiyamenye niyo waciye bimaze rero kugenda uko ndavuga ati kandi bikaba ariko ni nkako nivyo vyavuga nivyo kuko muri iyo minsi haragera n'ahantu ndamwigengesera aje ahubwo akaba ari wandondera kugira dushwane hama ngira iki banzane kumfungira ngaha muri komisariya mu Kayanza kuko harageze igihe mu kwezi banzana kumfunga kakabiri kubwa gatatu ho yaraje aranyigenza akaravuga ati mbega batujana kudufunga twese uje baraja kumfunga nawe baje kugupfunga kubera iki bamwe birigwana hari politike baguma bamubwira zo kuri jezo uko nomererwa nabi aha nafungiwe gatatu mu kwezi kumwe bimaze kugenda uko niho ronagera hari iyo muhira
ndafise umuryango ucurambwira uti wewe kujya kuntu babikubwiye udashaka gupfa kinjura urabe ahantu burabaye ha mu butungane bubanze bukore ucurahunga urugo nca mbanza ndahunga maze guhunga ahantu nahungiye sinahungiye kure navuze ati twese ugo kure yari atubwiye yuko kizira kuja kure y'umuryango hungira hagufi y'umuryango gumubona ibiriko birabera iwawe je rero nari mfise yandi ma enex nubatse hasubiza hepfo hambavu yiyo gasekebuye hasubiza hepfo mugabo nyene nko kuri dufate uvuye kuri iyo nzu nkuru kugera kuri iyo nzu kuri izo enex dufate nka 70 metre umva hari hagufi nca ndagenda rero incambaho kirego kiri muri sentare no kwita ubutungane yarase kwitaba akaguma nyina ndondera ncyoza ivyo nahora nkoresha aho hantu byose birahagarara nari narabatse sale z'ahantu nkinishiriza ibintu by'imipira ivyo byose birahagarara abantu baza ngo baje kurorera umupira gahagarara kwirembo n'ubuhiriti ntimurengaha abantu bagasubira inyuma ivyo narabikuramwe amahera yo kuntunga no gutunga umuryango byose birahagarara ncanja aho kwibarara muri izo annex ndabaye kugira ndindire ko ubutungane bwokora burya haheze iminsi ubutungane buri muri ico kibazo yanderuka byaratevye baramugondoza aritaba yitavye turaburana tumaze kuburana sentare iravuga iti reka vyanyu ko wumva muri abantu bo ku musozi tuzoza ku musozi kubitohorezaho sentare ku musozi yaraje urubanza iragumviriza nyene sentare y'intango ngaha ya Kayanza iratwumviriza ku musozi turaburana n'amusozi bazi ibyacu baraza kuba amatemwe byabona baraza gusigura ibyacu amasentare urubanza irarushira mu mwiherero mugabo anatanda yuko sentare iza cyo gihe urubanza rwari mu mwiherero nico gihaguma mfungisha bavuga yuko afise abapolisi b'incuti abo yavuga yuko umwanya n'umwanya yovuga rimwe bakanyica burya hari ku itariki 24 z'ukwezi kwa kane 2021 niho yiri kwa ranyweri no mu Kayanza anywana nabo bapolisi hageze mwijoro baca barataha bagenda bikinga ibisaka barataha baca bajana no mu nzu yiwanje iyo nzu nubatse wumva yari yamaze kunsohoramo baca yinjizamwo uwo mupolisi nyene yakorera nyene ngaha muri Kayanza yitwa Macumi Eric bamaze kwinjirayo niho rero naronka amakuru ambwira ati uzi namakuru wa mugore wawe imwe yirirwa arasarira ngaha mwibarabara kwita imbwa agira gute akubwira gute ari umugabo kuko yabivuga ku mugaragaro no Burundi bwose bwumva abanyagihugu bumva ti ingurabe tubonye yazanye n'umugabo bari mu nzu timburabeshe tiyazanye tibujya banze guca ngaha kwibarabara kugira ntubabone bakikiriye baciye inyuma ku mashuri bamanukiyemo reka ndabe ndagenda buhoro buhoro nk'ahantu wabaye urumva ubuhazi sizano nagiye nyene akayo kamenetse ndamera nk'ugira akagira yaje gutya mbona bibereye muri saro bariko bariganirira utoraba njafata umwanya w'isaha ndaja kurondera abatware mbonera kure baraza baje aho rero nisangape bashitse sangape wibaza saa 4 z'ijoro niho bari bashitse ngaho mu nzi wanje igihe kimvura utoraba ingene bameze basigaye nk'ibyondo bari baje kurara mu nzi muri iyo nzu nyene yiwanje bimaze rero kugenda uko niho abatware baza barakikuza baramuhamagara ati ugurura utwereke uwo muntu wazanye ngaho muri iyo nzu ya Marakiya tikubera iyo nzu tuzikoreye ya Marakiya nta wundi muntu ushobora kuyizanamo Marakiya ataruhusha yatanze tikubera nubwo muri mu manza aho yatuzi ko ari kwa Marakiya bimaze kugenda uko acaratangura kudutuka kubera bari baboreye watuka n'abatware ngo jengo naje muza ngo kundabako umarakiya ngo ahangu bunahaba ngo buyibera ngo yo kwibarabara ngo none ngo aza kumpiga ko ngaha ngo ibiki none iyo nzu niwe wayubatse canke yubatse Marakiya ngo ivyo je nimumbaza none uwo muntu araye ngaho nuwahe ngo umuntu araye ngaha ngo ni muvyaranje muvyarawe wahe ngo wikabarone none wamwandikishije ngo nivyari ngombwa ngo ndamwandikishe tinone mubarira sohoke tumurabe ngo ya ngo nasohoka ngo namba mumukeneye ngo muzomubona nejo mu gitondo ti wewe reka guvyinisha ibintu wa mugore wese wewe ufite amategeko y'igihugu uwo muntu nasohoke turakeneye ngo ntaza rero ndavuga ati nimumbarire basi mumurusha kwiyinzu ni wanje mbomora urugi tumusange indani barambuze batware ngo ya ntubomore candareka kubomora baca bararara mu nzu buraca bukeye mu gitondo arasohoka
catubonana umupolisi yambaye igipolisi abantu bose baratangara umupolisi w'igihugu yambaye igipolisi yambaye arafite amagrenade nambaye arafite imbugita bapanze gahunda yo kunyica nkuko yama yabimbwiye nacyo narinzi gusa yo bampuruhusha ndazi nari kubomora nkabasanga indani ari kunyica nkuko yabiteguye bakanyica ngira yaraye mu cyumba c'abashitsi cyumba c'abashitsi mu inzu wanje wumva ariho hari mu ikambi niho ipolisi cyaza kurara niho umupolisi yarategetse kuja kurara none mbehoho ko yambwira ko afise abandi bagabo yuko azona binyereka n'amajwi ndayafise ariko arabimbwira ko narabifata ibyo byose abimbwira yambwira yuko afite abandi bagabo atari jewe mbere gasinzura azomutahana ariho ndi nkabura ico mvuga nico ndeka none uwo munsi wumva atarabikoze yarabikoze kugira bingarakariza binyereke bimaze kugenda uko ico naco gica kibikirego gica kija mu bindi kuri sentare y'intango imaze rero kuza ku musozi ikiriga byacu byose urubanza kirushira mu mwiherero urubanza imaze kurushira mu mwiherero haheze imisi baraduhamagara baradusomera bamaze kudusomera baca basanga yuko jewe koko umugore yantoteje vya hatari maze kuntoteza vya hatari hacaratsindwa amaze gutsindwa baca bambwira yuko jewe nsubira mu nzu yiwanje nawe ataruhusha yarafise ko kuza inzu yiwanje ayizaniramwe abandi bagabo kandi je ndi ngaho yuko amvira mu nzu gusa baca bongera batugaburira n'amatungo twari naguze bavuga ngo nayo twaronderanye nambe twayarondera na hehe ko kwari ukunyica nabi utwo nakora twose ko nadukora ariko arampangayikisha yibereye ku marigara mbwo gusa jewe sinashatse kugira ngo nanke by'ubutungane naremeye nyene baratugaburira amatongo ndavuga ko mumfashije tinkaba mwoba mumfashije nkasubira mu nzu yiwanje nkareka gukeba kuko nizo annex mbamwo naba mwico gihe harageze igihe zirasamburwa zimaze gusamburwa mu n'umugambi uko bavuga ngo twubatse ahantu muri leta nca ndabura homba hoho rero gose nca ndatangura gukeba abagenzi bakaza bambwira ati wewe reka tuguhahuwa gatoye amare ubwo mu nyuma nk'umugenzi nawe agutijije ahuba agutijije umugenzi agutijije ahuba hari gihe yavuga ati nahakeneye ugacubura handi uba ca wibaza inzu nubatse ingora ubu uyakugeza no muzi nkaba nafise ahomba sentare irazira yinshikiriza imaze kuyinshikiriza yahunze sentare yaje gushikiriza atariho ariko rubanza rwaramaze guhera ukungene rwacitse atigeze anagunguruza hama rero ubwo mu nyuma kujya ngiye kwanura utuntu ngo subire mu nzu sentare yanyinjije ninjiye no mu nzu nagezeyo acarapima ari inyegeza caraza cahita arinjira yinjiye avuga ati we naragusezeraniye yuko ari kutwicana nyeneye rero ko twicana nubwo sentare ivuga ngo yagushikirije nta byagushikirije ngaha ndahari kuri umugabo renga ngaha tubanze twicane hama bihere bihetse ndavuga ati uyu muntu nicyo kintu yamye anyifuriza kuva kera mugaye Imana ikaguma inkingira aho hose amfungisha aho hose ambwira ko afise abantu atari jewe aho hose azana igipolisi kiza kuri mu nzu yiwanje hari imigambi yari yateguwe n'ubundi jewe ko ubutungane buhareka n'ubundi nemere ngume mwibarabara ndindire nongere niture parake kuyoyo ijejwe kubahiriza inyigo za sentare ndabico yonkorera burya sentare yaje gushikiriza ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu 2022 guhera icyo gihe kugeza nuno munsi arukuyerera mwibarabara nirwa kuri parake atigera yitaba gasinzura je bundi kwibasi kwa 12 hoho barahebye barasohora manda yo kumufata bamaze gusohora manda yo kumufata bamufashe hafungiwe iminsi 3 na manda bamufatiye ko narazifatuje zose ndazifise bahafungiye iminsi 3 hama baca baramurekura bamurekuye araja gusamba asambye aravuga ati jewe baramubwira ati uru rubanza urabona sentare rwaraheze dutegerezwa kuja mu ngirizi ingingo za sentare zitegerezwa kubahirizwa uko urubanza rwagenze mpaka ukava mu bintu by'abandi nkuko sentare yabigukuyemo kuko hari ivyo yaguhaye hari n'ivyo yagukuyemo bijya rero yaguhaye twarabijya hamuve mu vy'abandi navyo sentare yatanze atari ivy'iwawe meruka yamucegera ca procureur abivuze yuko bitegerezwa kugenda uko acamuha n'imisi yo kugira azopfe aho hantu mugabo gasinzura kuko hari kuri ro 19 z'ukwezi kwa 12 acamubwira ati we kwitagiriza 5 z'ukwa kabiri uzobe wamaze gukura mu ibyawe byose
kugera nko mu maro 24 z'ukwa mbere aborewe agacaza aho mpigahigira utuntu nyene twombesha buhoro buhoro ngo wewe ngo ahubwo uri nk'umusatsi ngo hajya ngo ujya ngo wibaza ngo azokumarira iki ngo twaragihejeje ngo je ngazi nzigera ndahava ngo we ngo uzorinde gupfira mu ibarabara ngo utabonye ndahavuye ti none ibyo twasezeranye twabisezerana ku kigega cha porokirere akanamupfunga kugira murekure yemeye ivyo bintu vyahindutse gute nca ndagenda ngiye kwice cegera atangajwe no kusanga nyene vyarahindutse nkuko nyene nasanze vyarahindutse nsanga nyene ashira muri rarane kugeza n'ubu mbere ugo rubanza rw'iwanje nyene guko kuntu sentare yashikirije ivyo vy'iwanje simbona iyo biriko birava niyo bija kuko ameze nk'uwabihagaritse maze rero kugenda uko je narafashwe n'inzigo hafi yo kuja kuba novuga ngo nihanire hama baca baraza barampanura baravuga ati wewe nta mukuru we genda gahoro urabe izindi nzego wo kwitura hanyuma zizohave zigira ico zigufashijemwo jewe ico nasaba mana kuby'ubutungane mu gihe sentare ziba zakoze imanza zigahera badashaka yuko ibintu biba bibi kugeza aho abantu bicana ko nkaje urumva yonza kuba umuntu adafise kwihangana gatoya urumva yuko mba narakoze ikintu kitari ciza cyanye nkagenda nabi nanje bakamerera nabi kumvo zikizuga ubutungane budashaka gushigikira ingingo sentare iba yarafashe urubanza yararuciye rugahera kandi rero si nubwo bwa mbere inkuru y'umwana isigaye inyuma reka incemera nk'urangiza kuko itwari wanje ni ndende cyane ni ndende gose kuvyerekeye ayo mabije nagenda koregwa burya ico cegera nyene cya procureur icyo gihe uwo mupolisi araza uwo mupolisi mu nzu burya komiseri wo ngaha mu Kayanza niwe yazindutse aja kubapakira acara bazana umupolisi ashiza gupfungirwa muri komisariye umugore w'iwanje nawe acapfungirwa ku gasho ka komine burya yahamaze ukwezi kose apfunzwe nkaguma zirisimba ngo mburane kugira atahe icyaha cyamuhamye cyari kitamuhamye ariko sinigeze mburana idosiye ifisende nico cegera nyene cya procureur bimaze rero kugenda uko acha sohora ntuzenya iyo bita liberté provisoire ukwezi guheze ntigeze numvirizwa ngo ntange information kw'ibyo bintu vyabereye mu nzi wanje kandi ari ibintu bigaragara baranapfunzwe agafungirwa hakamara ukwezi police nabo agafungirwa muri komisari byose byabaye uko nyene byose byabaye uko acara musohora amusohoye ahubwo baciye bamugirira liberté provisoire imutaha nahe muri yanzu nyene yiwanje kandi iyo nzi wanje nari narongeye ndayisubiramo igipolisi gisha kiraza n'ubundi gisha kiransohora imyaka 17 ubana n'umuntu si imyaka yoroshe uvuga ngo ni mike mbega mukireshana n'umugore wawe warabona ko izo ngeso yarazifise ivyo biba bigoye kumenya biba bigoye kumenya kandi hajya urabona umuntu ari kararesha umuntu biragoye kuko kenshi n'ingeso niyo yoba zifise arazihisha nabeshi bikunze kugenda nabi ingeso nyene zikunda kuboneka cyane iyo yamaze gushika yo muri ku tugira ngaho nyene duma dusa n'abasozera wowe ivyo birabaye kenshi bishitse abagabo benshi baca bihanira bagatwagwa n'agashavu gasanga arakubise umugore bega we byo byarashikire ukamuhohotera nawe urumva jewe urumva ivyambaye koko ari birebire kandi bikomeye kandi bigoye no kwihanganira iyo ntaza kuba ndi umuntu aza kuvuga akadishavu cyane atazi kwiyumvira ngo asubize ubwenge inyuma urumva ahubwo hambavu yiwe gupfa nawe naje gupfa hari kuba mumwe apfa Nike guhanura abafasoni bariko baradukurikirana na cyane ko turi mu kwezi kwari abafasoni nike kintu wosaba ubutungane ariko abafasoni kiretse yuko wowe wanje byahavuye bigenda uko ndibaza harimo n'abafasoni hari abafasoni beshi beza bazi ico barico umva ico no bahanura je mbona yuko iyo baba baragiye gushaka bomenya ko bagiye gushaka bakamenya ingene bitwara mu rugo bagiyemo ibintu by'amafuti cyangwa ibintu byo kwiganza bakagenda barabireka kuko kenshi na kenshi ntaho bikunze gushikana urabona kenshi bishikana kwahukana nkuko je ubona byahavuye bigenda tukahukana mwari mufitaniye abana bangahe dufitaniye abana batatu
ubu bose bari iwawe cyangwa bari iwiwe ubu bose bari iwe bamaze kuba bari aho hantu hiwanje kuko sentare yavuze iti jewe nzogumya abana hama nawe agende mu bivi jiwe twasatuye umwana azokumva yuko yumva ko ndi se wiwe nta kibazo uwo tazokumva ko ndi se wiwe nkuko nyene yamaze kubanteranyako icyo azokora niwe azobona yuko agifite cozomushikana mugabo gusa bobo kugeza no abana bari kuri konte yiwanje gusa ikindi kintu kimbabaza nuko nayo matongo wumva ariko aravuga ngo arafise sentare yamuhaye yose yamaze yagurisha nuko tukoma dushyira abasoje ama ikindi naco noca nsaba ubutungane nico numva norangiriza ko je mbona yuko ubutungane bwokora bugakora kuri bose kubera nimba umugabo afatiwe ingingo n'ubutungane ibutungane bukiza kugira za ngingo ubwo nyene ziba zubahirijwe kubera iki abagore bo bafatiwe izo ngingo na za sentare kubera iki batihutira kugira ubwo butungane nabwo bukore no kuri abo bagore nkuko bukora ku bagabo nk'ubu yaba jewe mba iyo nzu simba nkiyigangajije mu sentare yarayinkuyemo imba navuyemo kera ariko wewe kugeza ubutungane urabona bumeze nk'uburi ko buramukingira ikibaba sinumva rero ubutungane bwari bukwiye gukora kuri twese kugira tugume tubwiyumvamwo kumwe murakoze ndagushimire cyane nizere ko ubutungane bwo buravyumva hama nimba nawe hari ahantu abona ko arenganya ngira azokunguruza nimba imisi itarenganya oya byo kunguruza byo ntibikikunda kubera urubanza gihe cyo kunguruza cararenganye gose kuko sentare irinzi zagushikiriza by'urubanza yaciye kuvuga yuko urubanza ruba rwaramaze kuba ntabanduka nibaze rero y'urubanza rumaze kuba ntabanduka ko atavyo kunguruza biba bikirimo ndagushimire cyane rero Maraki hama nizere ko ubandanye uba mu ivyo biye gusa nitwagiye ku cerekeye sawa nuko ndabashimire Maraki kubona mwahevye muri mu murabana natwe nizere ko n'ikibazo cyawe kigiye kugenda neza yego murakoze nanje sinari kumva ahantu gisho bibazo cyane cyoshobora basi kumvikana hirya no hino ngo ndahatera umugongo kuko mu bisanzwe ndarushe nuko nyene ndi muri bamwe nyene bihangana na yahandi hoho no mba ndi nk'umusazi nk'abandi bose aho mwibarabara yego murakoze namwe reka ndabashimire wese mwavyo muri mu murabana natwe kuri mikoro juste Gaël Kedro from Morris ke Black Mansion Black bada karamera umusaza bye bye ciao hasta la vista